uzocubanza uhagarare kwanza ni wasiba nkagusubiriza uracugera ufata inkoho duce tugwana abene gihugu bose takuzobanesha wewe wanesha miliyoni 12. Iyo Evaristo Ndayishimiye haragabisha abigisha bavuze yuko bazogira yegeregere gihe hazoba hatanzwe ikibazo kubigisha. Turaza kubigaruka ko cane. Evaristo Ndayishimiye yabivuze yarakaye, hari ivyo ahejeje gushira habona, turaza kubikurikira muri ano makuru navyo twabibateguriye. Mu ngingo nkuru zano makuru turaza kugaruka ku makuru agiye aratandukanye yavurwa muri politike, inkuru ziba ziriko ziragarukwa mu menyeshamakuru bitandukanye, ndetse tuze no kubabwira n'ibindi mu mwaragiye muranyegezwa. Amakuru adushikira avuga ko umumenyeshamakuru wa radio Bonesha FM apfunzwe yaziriki. Turaza kugaruka ku manyanga akomeye cane yakorewe n'abapolisi, tuze no kuraba ivyo yariko aratohoza imbere yuko apfungwa. Turaza kubigaruka ko turabe nico iyo radio nyene yakorera wewe avuga, ndetse tuze no kuraba ico mu gipolisi batangaza. Ivyo twabiteguye muri ano makuru muraza kubikurikira, nkaba no kumenyesha yuko uyu mumenyeshamakuru yitwa Venat Niyomwungere kaba apfunzwe. Turaza kubigaruka ko yaraye mu gasho. N'andi makuru atandukanye ariko haragarukwa ko cane mu menyeshamakuru bitandukanye, turaza kugenda turayakurikira, ndetse no mu vya politike. Nimba utarafyonda kuri subscribe wobanza ugafyonda ko kugira igihe cyose turonsa amakuru n'ibiganiro urajwa mu mbere bashikirwa navyo. Amakuru tuba twatohorejwe n'umurwi w'abamenyeshamakuru bakorera irya nino bakaturungikira naje nkatunganya nkagushikiriza. Kubanyibanyi bacu muri ngaha mu Burundi turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu, kuba ari mu bihugu vy'ababanyi ntibagiye namwe muri irya nino mu bihugu bitandukanye vya Afrika ndetse n'ahandi mwoba muri mu migabane y'amakungu ya kure. Turazi ko muri ko murarondera amakuru agezwe ko avurwa mu gihugu. Garuke ku makuru hariko haravurwa cane ku menyeshamakuru wa radio Bonesha akaba yaraye mu gasho yaziziki. Venat Niyomwungere n'umumenyeshamakuru wa radio Bonesha FM yafashwe ndetse yumvirizwa amasaha agera kuri 3 kugeza igihe cy'isaha 1:20 kuri no wa kane. Umumenyeshamakuru Niyomwungere ngo akaba yafashwe yaragiye gutohoza ibijanye n'umuriro wadutse ahakorera Beseri, ni muri zone ya Buyenzi hano mu gisagara ca Bujumbura. Nkuko bamwe mu bapolisi bakoreraho muri Beseri babituyagiye ngo uyo muriro wadutse n'imodoka izimya irazimya n'ikimenyamenya aho hakorera Beseri, ngo nta muyaga nkuba warangwa muri ijoro ry'uwa kane. Umuopeje ariko arakira abantu ngo akaba yariko arakoresha itoroshi nkuko amakuru ava ngaho abivuga. Umumenyeshamakuru Venat Niyomwungere ngo akaba yasabwe n'umwe mu bapolisi bo ngaho kuri Beseri amafaranga 15,000 vy'amafaranga y'amarundi, ndetse n'ibihumbi kuvuga 10,000 ngo nayibuji 5 nayo ngo nayo kugira arari neza ico nyene kuyamwaka we yise VIP. Umumenyeshamakuru wa Bonesha FM akaba yerekanye ikarata imuranga ngo acasabwa ko yotuma ko umwe mu barongoye kw'iyo radio ngo kugira amwemeze, ngo nawe rero yagiye ngo akaba yasanze komiseri yamufashe ngo atashe. Venat Niyomwungere akaba yaraye ijoro rya mbere mu gasho ngo kubera abamurongoye kwi radio batabonanye n'uwamufashe nkuko vyavuzwe na OPG yahawe kumwumviriza nkuko amakuru dukesha nyene iyo radio abivuga. Kapfunzwe rero bamwe bakavuga ko arakamaramaza ko n'umumenyeshamakuru afatwa agapfungwa, ndetse ngo yoba azira kuba atatanze ayo mafaranga yasabwe n'umupolisi 15,000, harimo 10,000 uyo mupolisi yise ayabuji, ndetse na 5 ngo vyo kugira arare neza ico nyene kuyamwaka yise VIP nkuko amakuru dukesha iyo radio nyene Bonesha ibitangaza. Bamwe bakabivuga bakabifata nkaho arakarenganyo, bagiye bagira ico bivuze ko bakavuga ko ngo uyo mumenyeshamakuru ariko arazira ubusa, ndetse ngo ivyo yakorewe ari akamaramaza. Tuvuye kuri iyo nkuru y'umumenyeshamakuru apfunzwe, tugaruke ku yandi makuru hariko haravurwa cane. Inyuma yaho havuzwe ibibazo vy'abigisha bizotangwa, ndetse isindika y'abigisha yo ikanavyamira kuri vuga yuko ivyo biramutse biteguye bazogera iyegeregere yo kwiyamiriza ivyo bintu, ndetse bagahagarika akazi. Evaristo Ndayishimiye we mu burakari bwinshi cane ati uzohirahira
agategura iyo yegeregere azoca yirukanwa mu kazi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba agabisha abigisha avuga ko bavuze ko bazogira yegeregere ngo mu ntumbero yo kwiyamiriza umugambi wo gukarisha ubumenyi wateguwe n'ubushikiranganji bw'indero, akaba bitomora neza ko uzosiba canke se agaheba akazi azoca afatwa nk'uwagataye. Bikaba vyavuzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Imbere yuko twumviriza Evariste Ndayishimiye, bamwe bavuga yuko ngo ari akarenganyo kariko karagirirwa abigisha. Umwe yagize ati nukuri ndakeneye kumenya icaho umwigisha yakoze gituma asuzugurwa bigezaho Imana irakwiye kubavugira kuko nk'abantu bobo mbona umenga babashira hasi bakabahonyorako. Kurikire amajambo y'umukuru w'igihugu yavuze ariko avuga kuri ivyo bintu vy'abigisha. Nyuma yaho turaza turanande makuru garuka ku mumenyeshamakuru bitandukanye. Hari n'umwe atazi ko ubu turi muri preavis ya greve y'abarimu muri Ekof. Dupfiki abarundi baratinya kumenya ubwambure bwiwe, nta kindi. Reka je ndababwire, ndazi ko habatabuze ngo bazogreva. Mugari muri greva nta kibazo je, murabizi ingene meze. Muri greva je basha mwinaniwe, erega kwigisha si obligation. Ushatse ubiheba nuno musi. Ndakubwiye yuko uwigisha ari ku nguvu. Ushatse n'ubihebe urabe ko ari ugukurikirana. Ugende kwiyororera ingurube, uyororera inkoko, nta numwe ukurikirana. Rero uzoshaka rareka. Greve contre uwo wakorera nyene. Kare ntimwari bwamenye igihugu cyarico. Ubu ni Rwanda bigisha yuko leta n'abantu imiliyoni 12. Wowe umukozi wabo. Kuvuga rero ngo ngirira ikingo wasase nkwigishiriza umwana. Ni wewe nyene. Bazoguha amakofe nakaguhenda. None se abapatro banyu abene igihugu. Hakuri gikira umwana wanje kumwigisha uco utaha rero ugende uragayagaya mu kabare wase kumwigishiriza umwana. Kandi aguhemba. Umushara wawe uzocubanza uhagarare kwanza. Ni wasiba nkagusubiriza. Uracugenda ufata inkoho duce tugwana abene igihugu bose takuzobanesha. Wewe wonesha miliyoni 12. Abarimu muri bangahe muri Burundi kuburyo mwonesha miliyoni 12 mwase kuzigishiriza abantu. Ce nakera nahora numva recyclage yarabaho kuva kera narinde. Mugabo umvise ko tugira tumenye abadashoboye kwigisha ngo greve nibayigire kabisa. Dufise gwaruka rushomye gwishi tuzoca tugwigisha nibo tuzoha duha capacity. Emwe nta wiga kuba umwarimu bitwara amezi arenga 3. Tuvuze tutozo kwigisha mu wa kabiri duca tugwishisha ibyo mu wa kabiri gusa. Turayikomeza 3 tabubizi ugacuza kwigisha abantu. Abantu bashaka kubibiga bagushika aho yanka kumuha ubushobozi gukorera igihugu. Icyumviro ca mbere nuko ivyo bintu byamuka muri Tanzania, aho umunyagihugu wo hasi ariwe usanga ariko aratanga makuru gushika ni Dar es Salaam, aho mu muryango usanga umuserugo ariko arumviriza aperereza ibyo umugore yumvira, umwana ariko arumviriza ibyose avuga, ibyo nyina avuga akaheza akabitanga. Ni mwiyumvira rero muri uwo muryango ingene bimera, kandi izo n'ingendo za gikomunista uko niko Uburusiya bwari butwawe kera muri Union Soviétique. Naco gituma ari ingendo mbi. Umuntu avyumviriye neza ukibaza ati none burya nta cyumviro kiza kirimwo. Carimwe mugabo mu Burundi ngene Burundi bwobatse ubu sivyo. Banza murabe ingene cyo ca CVR cyateye ingorane mu gihugu kubera iki? Kubera tutacumva kumwe, ntidushobora kandi no kucumva kumwe kubera ko mugambwe CNDD-FDD ushaka kugikoresha ku nyungu zawo bwite, maze izo nyungu ugaca uzitirira inyungu z'igihugu kandi atari byo. Ni bimwe navuga kera nti burya CNDD-FDD ifata Uburundi kumenga ni CNDD-FDD, ko umunyagihugu ni CNDD-FDD, utari mu CNDD-FDD nturi umunyagihugu. Rero niko ndiko ndabibona, ni muri iyo ntumbero nyene rero bavuga bati reka twubake igihugu ca CNDD-FDD
turaba ba CNDD-FDD bagikingire hanyuma byose byitiriwe CNDD-FDD. Naco gituma rero mvuga nti ico cyumviro ubwaco nticari kibi, ariko kurya ngo cire mu Burundi ntiharagera. Kukurya ngo kihabe mu Burundi tubwirizwa kumvikana ingene abarundi bose baba batashe. Ico ni cambere. Ica kabiri nuko mu Burundi haba hari imigambwe myinshi ikora. No kuvuga bari mutekano CNDD-FDD iba yemeye ko igihugu kitwagwa ukundi, kuko uyu munsi bagipfukamye mu nda. Ntibemera ko gitwagwa ukundi atari kurya bagitwara, kandi kirimo kiragwa mu kaga. Urumva no wa mugambo umwe mwibuka byo Musenyeri Simoni yavuze ejo bundi ati umugambo umutwara mu kaga, turimo tugwa mu kaga, turi mu kaga. Kandi uyo mugambo uri kuratujanamwo ntavyo ubona, canke naho woba ubibona nta ushaka kuvyumva, kandi ntushobora no kuhagarika ngo tuje mu zindi nzira zigirira akamaro umurundi ari we wese. Naco gituma rero ntibishoboka ko iyo politike yozubu, kuko niyaza ni hahandi uzosanga ari abarundi bagiye gufata bya bigwanisho biguriye maze bibahindukirire ko bibice. Nivyo biri uko ari no kuva kera niko byari bimeze. Nogira ngo munekeza dutera mu gihugu cy'u Burundi n'abantu twicanira twebwe nyene dukoresheje ibigwanisho twaguze. Naco gituma rero mvuga nti iyo politike nimbi tubwiriza kwicara tukavugana ivyerekeye akazaza k'igihugu, harimo n'ivyo twaramaze gutaha, twaramaze kuzana amahoro, twaramaze kubaka, kubona gushinga kugira imishinge y'igihugu cacu itandukanye, iterambere ry'igihugu cacu, tukabona yuko vy'ukuri turimo turagenda mu nzira y'amahoro, mu nzira y'iterambere, twese turi hamwe. Ata CNDD-FDD ataki atawundi mugambwe, ari imigambwe yose iri hamwe, kandi abanyagihugu bari hamwe bavuga bati twebwe imigambwe niyo kwiyumvira uburyo butandukanye bwo guteza imbere igihugu, mugabo tsi kwiyumvira ingene tuza kwicara tuza kugupfukama mu nda igihugu catwibarutse ntibishoboka.